bakunzi b'Imana mwese mwitavye ikoraniro ry'ingo n'imiryango z'abakristu, ndahimbawe nuko dutanguye iri hwaniro ry'ingo z'abakristu twumviriza iri jambo ry'Imana ry'uyu munsi ritugarukana kw'itsitso ry'ukwemera kwacu, no kuvuga kuba ibiremwa bishasha. Kuko iri jambo ry'Imana cyane cyane mu nkuru nziza aho niho ritumbereye kudushikana kuba ibiremwa bishasha, byamaze kwinjira mu isezerano rishasha. Kuko mubizi iyi nkuru nziza yo mu kigabane ca 6 ca Matayo izibandanya nanone yanyigisha ikomeye Yezu yaha abigishwa biwe nka Musa mushasha, agamije kubinjiriza mu isezerano rishasha. Niko yabanje kubahumuriza ko ataje gusenyura isezerano rya kera ryari rishingiye ku mabwirizwa ya Musa, ati nje nyabuna kuyanogerereza. Ariko uvyihweje neza ntivyabaye ivyo kunogerereza gusa nka kumwe kuwusiga umwiza, vyabaye nyabuna ibisaba ko umuntu avuka bushasha, akabira ikiremwa gishasha gishobora kwinjira mu isezerano rishasha. Iyo ntambuko iragoye gutegera, ariko niyo iri hagati y'isezerano rya kera n'isezerano rishasha twashikanywemwo na Yezu Kristu. Sinka kwa kundi abahanuzi bari bagiye barafasha abantu kera gutera agatambwe buke buke, bati ko mu kwihorana mwahora mugira muti ukumenye ijisho wahora umumena abiri, uburaza uramumena rimwe gusa ugeze ngaho. Aho murumva ko kara gatambwe babasavye gutera. Iri sezerano rya Yezu rishasha rero risaba ko ukugiriye nabi umugirira ivyiza, kugira ngo iciza gitsinde ikibi, ahuke kibi congerekana higanze nyabuna urukundo. Nivyo Yezu yabwiwe na wa mutama Nikodemo mu kumumenyesha ko abwirijwe kuvuka bushasha, ati kuko utavutse ukundi gusha ntazokwinjira mu bwami bw'ijuru. Isezerano rishasha rero dusaba kuvuka bushasha, tukaba ibiremwa bishasha. Ni muri uwo muco rero wo kuba ibiremwa bishasha twotegera n'inyigisho Yezu yahaye abigishwa biwe mu vyerekeye ugusenga. Kuko ijambo ry'Imana mu nkuru nziza uyu munsi ryerekeye cane cane ugusenga neza. Icambere Yezu agize ati mu gusenga ntimuvuge menshi nk'abapagani, abatari bwinjire mu isezerano rishasha, bibwira ko mu gisabisho amajambo yabo ari yahambaye. Nico gituma bakunda kudoragiza ibintu byinshi ukamengo ntibagomba no guheza. Vyava kuko batari bwatahure ko Imana dusenga ari umuvyeyi wacu kandi adukunda. Yezu agomvye rero kutumenyesha ko mu gisabisho turi nk'abana imbere y'umuvyeyi. Mu gisabisho twama turi nk'abana imbere y'umuvyeyi. Igihambaye naco hagati y'umwana n'umuvyeyi si amajambo menshi, ni inyifato nyabuna be n'urukundo umwana yereka umuvyeyi wiwe. Kuko nanone umuvyeyi aba asanzwe azi ivyo umwana akeneye, kuko nawe aba yaraciye mu bihe umwana aba ariko aracamwo. Kire noneho urukundo rwama rukwereka ubukene bwo gukunda, ukawumumara atanica arinze kukubwira.
ko twagize Imana tukaba ibiremwa bishasha. Rero nitumenye kuza turasenga nk'abana bari imbere y'umuvyeyi wabo, nitwitwarariko kuvuga ibijambo byinshi gusa rimwe na rimwe bisunikwa n'impwemu, ahubwo tuba abantu bagiye kuganira n'Imana hamwe tuvuga, ariko tukitwararika kumviriza ico Imana itubwira, nka kurya k'umwana mwiza yamagabirije kumviriza iryo umuvyeyi amubwira, kuko rimuhanura rikamukuza rikamuteza imbere. Ngici ca mbere twoza turazirikana ko twabaye ibiremwa bishasha, mbega dusenga dute? Ica kabiri Yesu agize ati, mweho murasaba mutya, dawe wa twese uri mw'ijuru. Mu muco wo kuba ibiremwa bishasha byo mw'isezerano rishasha, kwita Imana umuvyeyi byonyene ntibihagije, kuko n'abakiri mw'isezerano rya kera barashobora gushika ku rugero rusa n'urwo, bakamenya yuko Imana ari umuvyeyi. Abarundi n'Abanyarwanda, imbere yuko tumenya Yezu twari tukiri mw'isezerano rya kera, muravyumva, ariko twari tuzi ko Imana ari umuvyeyi. Mugabo Abarundi bagira ngo iki? Bagira bati Imana naho yokwirirwa i Rwanda itaha i Burundi. Naratangaye rero maze kugenda i Rwanda, naho nkumva bemeza yuko Imana naho yofata sortija mu Burundi iza gutaha i Rwanda. No kuvuga rero ko bamwe bose bagomba ko Imana bayigungana ikabi yabo bonyene, tukamenya ko ari umuvyeyi. Mugabo umuvyeyi wacu ntivyerekane mu Rwanda, cane cane ntivyerekane mu Rwanda, kandi gasi twebwe twenyene ntitwite ku mwikomo. Abari bose mw'isezerano rya kera uko niko bavyiyumvira, na bene Israeli kwari uko nyene. Mu bwuzure bwa kera ibintu nk'ivyo biruzuyemwo. Rero ico isezerano rishasha rigamije kudushikanako nuko iyo Mana atari umuvyeyi wacu dukumiriye abandi, ni nyabuna umuvyeyi wacu twese. Umuvyeyi wacu twese, twese turi abana bayo ikunda co kimwe, cane cane iyo twemeye tugasubira kuvuka bushasha muri Kristo yapfuye akazuka. Nico gituma hano iwacu mu gushira mu Kirundi iki gisabisho ca dawe wa twese, twashimye kugira tuti dawe wa twese. Nta na hamwe muzobisanga mu zindi ndimi. None tuvuga ngo pater noster, urumva twese ntawuyikura. Notre père, twese ntawuyikura. No mu zindi ndimi mworaba mwosanga ari uko nyene, iyo twese ntayirimwo. Mugabo twebwe twashimye yuko ako ka twese kojamwo, nukuvuga dawe wacu dusangiye twese. Ngiyo intambwe nshasha y'ukunogerereza dukwiye kugira ngo turushirizeho kumva ko tuvukana, kuko dufise umuvyeyi umwe kandi adukunda. Imana si dawe gusa, ni dawe wa twese, idukunda co kimwe, kuko twese tubwirijwe kuvukana. Ica gatatu nifuje ko twozirikana muri iyi nkuru nziza itwigisha gusenga neza. Nagitoye mu bindi vyinshi kubera ibibazo ibi bihugu vyacu vyaciyemwo kandi n'ubu bikirimwo, n'iri jambo ry'ukurekurira abandi, kubaha ikigongwe, kubaharira. Ngo niwagirira ikigongwe abandi, so wawe wo mw'ijuru azokikugirira.
ariko utakibagirira nutakibagirira na so wawe ntazokurekurira ibicumuro byawe. Aya majambo ari muri ya majambo akaze dusanga mu nkuru nziza igenewe nyene abemeye kuba ibiremwa bishasha muri Kristo. Ni gake Yezu yerekana ko Imana igera ingere ku yindi, canke ko ubugito bwacu bushobora kuba intambamye ku buntu bw'Imana. Ariko ngaha Yezu yarubahutse arabivuga, tutemeye ngo turekurire abatugiriye nabi, n'Imana tuba tuyiboheye amaboko imugongo, ntishobora kuturekurira. Iryo jambo rirahambaye. Ko dukunze rero kuza turasaba Imana yuko yoturekurira, kuko turabanyabyaha, turi bamagara make, nitwitwararike kuza turaraba nimba natwe tuza turarekurira abandi. Turahamagariwe rero kurekurira abatugiriye nabi kugira ngo duhe akaryo Imana, kuko nayo iturekurira. Haraho twitwaza ngo ibyo abandi batugiriye birarenze urugero, canke ngo ntitwobarekurira batadusabye ikigongwe, kandi ibyo byose birumvikana, ariko byumvikana mu isezerano rya kera. Iyo turaramuye amaso tukaraba wa wundi adushikana mu isezerano rishasha, tukabiremwa bishasha, turabona ko na Yezu ku musaraba yarekuriye abatamusabye ikigongwe namba, kandi bariko baramukorera ikibi kibishe, nk'ukwicwa umanitswe nk'inkozi y'ikibi kandi uri Imana y'intungane, kandi bariko barakurenganya. Ko twemeye kuba abiwe mu kuba ibiremwa bishasha, tumusabe inkomezi zo kuba nkawe mu kuza turahariranira mu ngo zacu, mu kibano no mu bihugu dutuyemo. Mu nkundire mperaheze ngaruka ku gisomwa ca mbere twumvise, ndacerekeze ku ngo n'imiryango igizwe n'ababaye ibiremwa bishasha, kuko iyi sabukuru n'iri hwaniro ryerekeye ingo n'imiryango. Ntitwogenda rero tudacishijemwo ivyerekeye ingo n'imiryango. Pawulo mweranda asa n'uburiko aridogera abakristo b'i Korinti, abidogera kuko ngo muri ico gihe hari abariko barabahendahendesha inkuru nziza inyuranye niyo yari yabashikirije, mugabo bakabigira ku rwenge, kuko bababwira ibigomba gusa n'ivyo Pawulo yabigishije, mugabo atari ya nkuru nziza Pawulo yari yabigishije ubwayo. Nohera ngira nti, bantu mwubatse canke muriko muravyitegurira, muritondere isi y'ubu, muritondere isi y'ubu, kuko kenshi no mu vy'ukubaka isi y'ubu isigaye ikoresha imvugo ifobetse y'ukuresha, yerekana uruhande rwiza ariko ihishije ikibi kibishe kiruhira guta abantu n'ingo mu rudubi. Mw'isi y'ubu nogira nti hari abamaze kuronka ubwenge nka bumwe Shetani yahendesha abavyeyi bacu ba mbere ikabata mu rudubi. Mwibuke ko yatanguye kubaryosha ukamengo aho Imana yari kirabaganirira nayo niho yari. Iti none Imana ntiyababwiye ibi n'ibi n'ibi, nawe ngwe none ntiyasubika babwira ngwe. Bamaze kuja narwo ica ihindukiza insiguro y'ijambo Imana yari yababwiye, insiguro y'ijambo ryabakiza, ihava igira insiguro ibata mu rudubi. Bakristo nkanje ntimugahendwe, mubona nimuze murabaza umutima w'ubwenge Imana yabahaye imbere yuko mukora ibitajanye n'inyigisho y'abungere mufise.
muze murahanuza n'Imana mu masengesho yanyu. Imana ntizobura kubaha umuco, kuko mutima mweranda yama hafi yanyu ngo abahe umuco, yongere abahe n'ubutwari bwo kurangura ibitumbereye Imana iba yaberetse. Nk'ubu mu byingo n'uturorero gusa ntanga. Mu byingo muzokumva bababwira ko nabo bazi ko Imana yavuze ko abantu bogwira, ngo mugabo ko itigeze ivuga igitigiri, kandi aho baba bavuze ukuri. Ko none rero ubu abantu bagwiriye bikwiye, hageze ko bohagarika. None bikwiye gute ko itavuze igitigiri? Bikwiye gute? Bazobabwira ko umuhungu adakeneye kubakana n'umukobwa, ko umuhungu ashobora no kwiyubakanira n'uwundi muhungu, ngo umukobwa gutyo nyene. Noneho ibara ryaraguye hamwe hamwe. Hari n'abageze ku rugero rwo kuvuga yuko mu mwidegemvyo w'umuntu, umuntu ashobora kwiyubakanira n'igitungwa. Bazobabwira kandi kumbure ko udakoresheje ngo uburyo bushasha bwo kuvyara ku rugero aba yarasizwe n'amajambere, ko Eklezia Katolika ibandanya yigisha ibindi ko nayo nyene yasizwe. Muravyitondere. Kuri ivyo vy'uburyo sinoja ku mpari z'abahinga mu vy'amagara y'abantu, ariko nimuze murabaza umutima mwebwe nyene, niba ubwo buhinga bubatuma muba abantu b'ubuntu gusumba, bukabatuma mukundana runtu kurusha, bimeze uko murabumvirize. Ariko mubandanye mwibaza niba koko hari akarusho bubazanira mu rukundo rw'abubatse. Mbega nk'ubuhinga bumwe bumwe ntimubona ko ari urwenge rwo kubafasha kuniga umuntu ata mutima usimba, kuko ngo aba agisamwa? Uwishe umuntu nawe uko aba angana kose ntigera atekana ku mutima, na cane cane iyo yabigize nkana. Canke nta buryo mubona ko bubasubiza ku rugero rw'ibikoko bitagira ishaka n'umwidegemvyo? Kumwe kw'igitungwa ni ukugereranya sindinganije, kumwe kw'igitungwa ugomba kukibuza kurisha ubwirije kugipfunga umunwa, kuko ubwaco kitoshobora kugira ishaka ngo cihangane canke cibuze ico gishaka. None namwe muremeye musigare muri kuri urwo rugero rw'ibikoko bitagira ishaka ryo kwibuza kidakwiye, bikora gusa ivyo kameremere yavyo ibitegeka? None ivyo birajanye n'akaranga ka wa muntu w'iteka Imana yaremye mu gashusho kayo. Tubandanye tubizirikana. Bantu muri mu ngo, iyo nkuru nziza y'ubuntu n'ishaka Imana yaremanye umuntu, ni mwebwe ahakuru mubwirijwe kuyizirikana cane no kuyishikana hose, kuko abungere banyu batarenza akarimbi bazobahanura gusa, ariko hari aho batarekuriwe gushika, ari mwebwe mwenyene mushobora kuhashika, kuko muba musigaye muri nka babiri gusa. Nimumenye rero kuza shingira intahe uko ibiremwa bishasha, no muri ico gihe muba musigaye muri babiri gusa. Kire noneho ntimwigera musigara muri babiri gusa mu gihe mwubatse Rukristo. Yezu yabungiye ubumwe naho ataboneka, igihe cose aguma hagati yanyu, muhemutse muba mumuhemukiye. Bakunzi b'Imana mwese, mu ntango z'iri koraniro ry'ingo z'abakristu, dusaba Imana ngo twese dufashe ku biremwa bishasha bizirikana ko Imana ari umuvyeyi wa twese, ko iduhamagarira gukundana rwa rukundo rudusaba kurekurira n'abatugiriye nabi, kandi igasaba n'abari mu ngo kumenya kubandanya bifata nk'abana b'Imana,
barangwa n'ubuntu, ishaka, umwigemvyo n'iteka mu ngo barimwo. Yezu, Mariya na Yozefu, umuryango mweranda w'i Nazareti, nutubere mu ngoro, iri koraniro rize rituvyarire ivyiza bitera iteka Imana muri ibi bihugu vyacu no kw'isi yose. Amen.